Kandi ushaka amahera yiwawe. Agera hari. Impa. Mama hele yanjye. Nyumviza enda gutera inkuru. Nice wamfasha. Mama nakubaniye. Kama atakuzipana stop. Mwisa ko jawe mu $2,000. Nyumviriza. Ndakumva. Undabe kwanza imbere yo kuvuga. Ndakubona. Nyumviriza kwanza. Sinkeneye no kukumenya wewe. Sinkeneye no kukumenya wewe. Sinkeneye no kukumenya. We mama hele yanjye. Nyumviriza ushaka amahera. Mama hele yanjye. Mama hele yanjye bihere. Ushaka amahera. Mama hele yanjye bihere. Mama hele yanjye. Wibaza kubagarira. Wibaza kubagarira. Wewe mama hele yanjye. Kandi ubu naza kubangukanya. Nta bindi wewe. Mama hele yanjye. Nice. Nice. Ambekure nice. Mubwira ambekure. Mama hele yanjye. We harero warigize. Nico gituma wabyinze. Binzira kwanza mureke kwanza kuvuga. Oya ntabanga amahera. Mama hele. Wowe umeze nkanda wo kumfata. Umeze nkanda kumfata. Mviriza. Nushake kufata. Kandi uri umuhungu mwiza. Mviriza. Mukavyibuha kumbe munje mpere y'abantu. Ayiwanje ntaje mutayi y'ivyuja. Ayiwanje. Oya. Mviriza rero nyumviriza. Urayaruka. Ora rushesha. Ndarushe nyene mama yanje ntu. Kwaisha urarusha. Impa ivyo wishimije. Urabona nk'aya maboko je umfashe. Tekana. Aya maboko umfashe. Aho kari gatoya. Urabona amaboko. Kuri $2,000. Amaboko umfashe wowe. Uracabibona. Aya maboko umfashe. Uracabibona. Ndakubwiye mwiri joro. Oya tekana. Ibyo ubona. Tekana. Ibyo ubona. Oya tekana. Uriruka. Lole France do inyishu media kuri mikoro kumwe na Nasi behind camera no kumwe na Benisha. So guys kumwe n'umutumire wacu. Hari ibintu yambwiye mesi numvise neza gwati ivyo bintu shaka yuko mbwira shaka kubimbwira nyuma ya kamera, shaka yuko ubimbwira imbere ya kamera. Aransobanura ntago nasobanukiwe neza kandi cyese ko ndavyumva jeje nyene nashatse yuko ari wavyivugira hehe imbere ya kamera. So ndamukiza abakonzi banyishu media. Abakonzi banyishu media TV ndabaramukije cyane. Okay, ku mazina yawe baba kwitwa gute? Je nitwa Ernest. Ernest. So Ernest yampamagambye ati uko nice ndagukene nka inyishu media hari ibintu ushaka kukubwira. Ngo ati nushaka kumbwira iki? Agwa ati nice ndavuga ati yuko aransobanura ibintu mesi yashatse sinyabitahuye none mbwira wampamagariye iki wondondereye iki? Jewe narigeze hari umugenzi wanje yitwa Boniface. Yandukiye $2,000 hari ibintu twako turakorana. Hama abindungikiye kubera ko hari umuntu je nigeze kubona yitwa Aisha. Wewe rebe barazi. Ndire inde Aisha ndi Aisha ugiye mu mama. Nigeze kumubona muri ko murakora ibiganiro. Hama je rero kubera ko bari bazinanye na Boniface ambwira ngo ntacu ndarunkiye Aisha aza kuyaguha. Hama kuva n'ubu rero namuronde yandukiye n'ifoto ndamurondera ndamubura. Hama sinzi ngene nagize imana sha ndamubona muri kumakona ibiganiro. Je ntabara umumpuze nawe. Je namubaze igituma janje mahera yiwanje. Okay, urumvushitse kumbwira ati yuko Aisha yakuriye amahera yawo mu tipe yitwa Boniface ari hanze yakurungikiye. Aisha kayaje ntayo yaguha. $2,000 wibaze yose. Umuntu uko avuga ati Aisha wowe uramuzi Aisha wowe. Aisha je ndamunzi. None si ifoto twavuga. Uri kwavuga sawa nubonye kumenya umuntu ku ifoto ni kimwe no kumenya icari cyo nikindi. Jewe sinitaye ko ivyari ivyo. Boniface yandukiye amahera $2,000 ndahebe. We mumpuza nawe bisigaye je ndavyimenyera. Sawa kuguhuza na Aisha singone ariko Aisha mana wa mama ndamutinya. Ku bintu bamuvuga ko n'ibintu hakora sindimo. Jibiki. Je mpuza nawe ntabinda gusabye sha nice. Je mpuza n'abantu mpuze nawe. Sawa kuguhuza nawe ni kimwe me nico gukorera nikindi. Ntaco. Imana iri mwijuru. Jewe ica nkorera ntaco. Mugabo basi atuma nyiba je namubonye ambwira impamvu anyiba. Okay, so Beni kupa kamera gato wenda murundire Aisha ngirente Aisha ze ngaha bavugane sindimwo turinde turi inyishu media arifoke tugirene ndabahuze nawe kupa kamera ndamurondere. Sole France turi inyishu media byo wansavye umutipe yanzaga ati mpuzana Aisha nguyu Aisha namushize imbere yiwe akazi kuri wowe Aisha nguyu. Aisha banza ndamukiza abakunzi bawe n'abakunzi banyishu media. Ndabaramukije bakunzi media ndabakunda ni jewe mfazi wanyu Aisha. Okay, so mtipe nguyu Aisha namukuzikanije sohora kwijambo. Sha ndabona niwe Aisha nyene. Bandamutse. Bandamutsa no. Okay. Mugabo umutipe ari muri yose yitwa Boniface uramuzi. Naho je utanze. Kwanza imbere yo kuvuga itonde kwanza ku majambo yiwawe uriko uravuga. Vuga kwanza umeka gato apa kuvuga ko ndudujijwe. Okay, ntaco reka ntekane sivyo? Ndavyumva. Kwanza mbabarira. Mbabarira kwanza. Nice. Wamamagara ikinga.
Aisha miye bamenambia uyu aragukeneye sibyo wewe uyu hari umutipe bamitwa Boniface yamungiye amafaranga agucisha kuri wewe yamuhuyu ariko ntayo wamuhaye nibyo canke sibyo Junda musupporting rifoke umuntu aguhaye amahera vuga ati ko uyamushikize mwene bahama gucorere mbagucorere ivyo byari kuba bikwiye ubu nice urafise ubwenge Aisha mimi niko na akili no swali kwa jibu urafise ubwenge je unkuye muhira Aisha ndagukeneye suko nibazana ibintu vyata uje kumbwira kumbe n'ubushenzi Aisha sio bushenzi izo franga kwanza unaziyuwa uziyuwa woshaka ndamwishura uyu ndakwishure banzureke tugende gahoro wewe ushaka genda kwishura tugende gahoro vuga ibyo wifuza nyuma icambere Boniface ari muri Australia uramuzi ntumuzi wahejeje naheje ico kibanzo wanda wishura ya questionnaire yishura ndamuzi uramuzi hari ivyo yakurungikiye canke ntavyo yakurungikiye Jevje byandungikiye je navyonze nibiki yandungikiye nta mahera ashika $2000 yakurungikiye kugira umpe Okay ndakwishure kwijambo ego ishura yarandungikiye ushaka okay yarayi wawe canke yarayi akurungikiye kugira uyampejeyo Ya nuko twenga oya Aisha usicheke nuko twenga ushaka bali Ikibazo. hela na lipa hela za watu ariko bakunze banyishimye oya twenga hari abantu jewe sindi kuratwenga se ndanezerewe no hari abaruje banwengeje mu uyu mwanya ubwenge bwa nice n'uyu muntu amamagariye nga urabyumva nyumviriza nice abantu tuvugana ni benshi urabyumva abantu tuvugana ni benshi kandi benshi bahora bandugikira amara yabo nkayashikana rero kugira je bandungikira nkayashikana je sinzi ibibazo vyuba ariko rambwira reka tuvugane nawe shabukebuke ayo mafaranga Boniface akiyaguha ntiyakubwiye ko yashikiriza jewe n'ifoto nteri yayiguhaye Chewe mgiye gusizina na foto yari yama. Izina ya Ernest ni foto. Okay. Sawa rero birumvikana. Irakubwiye izina ni jewe rero. Sivyo? Yampe rero. mushikirize bwiwe Birumvikana. Bakunzi ba INYISHU media. Bariko barasaba amahera imbere ya kamera. Aisha sio blague mama sio Nyumviriza Justin Wenga nice suko. Nyumviriza nice. Nushake kunjanirana kuvyo uyu yavuze. Uravyumva nushake ndabisubiyemwo nushike kunjanirana nivyo uyu muntu yavuze ariko mahirura yeme nyumviriza nice igihe bayama warubona Ariko yemera nyumviriza ndiko ndabazanya kwanza nice ndagusubira kwanza aha sawa mubaze igihe bayama wari uhari wari ufise kamera wari ufise audio aha okay rero tugira tubazanye n'uyu wewe okay nakaki wani yaguhamagaye duhuze nishima kutanisha byumvikanye waduhamagaye wamamagaye uduhuze Ego nashitse jewe Aisha nyumviriza uyo muntu wiwanyu yandungikiye amahera sivyo kizimuyemera nyumviriza cyo ni cyambere kundungikira amahera na foto yiwawe yamaye izina none iryo zina giwawe niho gusa wavutse aha mu Burundi ufise iryo zina ego tekana aho ndumva cyana heze ahubwo no munsi reka ahubwo mbere telefone banzaniye Thomson sivyo uno munsi ndazi kubera ko wait amahera yabonetse Ndira Aisha sikia sasa okay uyu sasa ni mwese komeka kwambia hivi yocamenya uwo muntu yitwa gute akutafute waje kama alikutumia hela byova he oya yumeye ko akurunkiye amahera gute cyangwa yumeye ko yakurunkiye amahera ngana uko ogute wayemeye sivyo aya mahera yemera ko yakurunkiye kwizina giwanje ifoto ntibari bwayibone urayibonye haburi iki kugira yampe nice Mnatekereza ndo umuntu mubi yetonze Jesha kuvuga ndayage ushakura oya uravuga ati je Aisha kugira ndayayo mati kwivuga ati ko wayariye ndavanga nyigira uri kuragenda kama amahera yanjye nice ndigira uravuga ko tafise no munsi ndarindira uravuga ko kandi tafise urazi ko ndarindiriye canke na mudi je nari mfise oya nta bya mudu n'ibitaye bya mudu have ngata guhaya amahera yiwawe wewe horere kizima we wakoze wewe iki wanda nyumviriza ndagutera inkuru ndavyumva sindi umukobwa umuhungu wose amwanga sema reka muvuga nacho sindi umukobwa umuhungu wese
avuga jewe ariko jewe andugiriza kwi ikibazo cy'amafaranga suko sivyo uri kurambaza ikibazo ndiko ndakwishura unjaniranye nabi Aisha mubona icari ntaco wewe mpa amafaranga yanje ivyo byayisha je zingene no kubimenya nwarabukebuke unwaye ushaka kwihuti Aisha nihutirwa Aisha nihutirwa ndafise mwe yo kuvuga ndayaguha sindayaguhe none vuga kimwe kwera nuyo muntu kandi nuyo muntu ngiye yandungikira ntavyemeza afise naho afise na video afise igihe yama nta message dotanze yagitse arayafise nyoreka yo yakurungikiye okay ntaco message yakurungikiye tuje hejuru message yakurungikiye wayemeye uburayihakanye imbere ya kamera nta mahera yiwanje cyangwa uvuge tugende kuyatoa washyize kuri banki tugende ico yishimiza rakibona tugende wishimiriza iki none none wishimira je mpamahera yanje nta bindi reka rero kunkora mpamahera yanje none reka kunkorako kandi hegera hariya ntaco ewe mpamahera hegera rero hari aho ushaka amahera yiwawe hegera hariya impa mpamahera yanje nivizenda gutera inkuru nice wamfasha mama nakubaniye kama atakuzipana stop mwisa ko jawe mu $10 Nyumviriza ndakumva undabe kwanza imbere yo kuvuga ndakubona nyumviriza kwanza sinkeneye no kukumenya wewe sinkeneye no kukumenya wewe sinkeneye no kukumenya wewe mpamahera yanje nyumviriza ushaka amahera mpamahera yanje ushaka mpamahera yanje bihere ushaka amahera mpamahera yanje bihere mpamahera yanje wibaza kubagarira wewe mpamahera yanje kandi ubu naza kubangukanya nta bindi wewe mpamahera nice andekure nice mubwira ndekure mpamahera yanje wewe harero warigize nico gituma wavyinze binzira kwanza mureko kwanza kuvuga oya ntavanga amahera wewe umeze nkande wo kumfata umeze nkande kumfata Mviriza nushake kufata kandi uri umuhungu mwiza mviriza mukavyibuha kumbe munje mpere y'abantu ayiwanje ntaje mutahi y'ivyujya ayiwanje oya mviriza rero nyumviriza urayaruka orarushesha ndarushe nyene mpamera yanje ntu kwaisha urarushe ivyo wishimije urabona nk'aya maboko je umfashe teka aho kari gatoya kuri $10 amaboko umfashe wowe uracabibona aya maboko umfashe uracabibona ndakubwiye mwiri joro ibyo ubona ibyo ubona oya tekana uriruka wewe ntagukanye mwijuru hari imana ibyo byose uri kwankangisha nta bushobozi bifise wewe amahera yanje uragira gute shiraha tugende shiraha Aisha pana hela za watu mzana amahera y'abandi pana hela za watu ndio maana wachikina kurura takatsa uratagaze kumbe sawa kumbe ukabona yavyimvye mwanya wose mu mataxi bagiye kugira ibiganiro kumbe rero kuburanzi oya manda kuburanzi none ufite amahera none kuko utankurikiranye kuva ava ino muti kwe mubonye nice uburenda ndarosuko umuza nawe ni amahera yanje rero nakuvane ngaho ava nkagute Inyishu media ino musi naronse umufanzi wanje kandi yagize neza kumfata suko abantu bazi umuntu yitwa Aisha ntacungira numviriza ntacungira je ndiko navuga n'abafanzi banje vugana nabo umuntu aje gusa yamfashe amaboko urabona kera bwoba kuri Aisha ndibaza yafyinye n'umuntu atazi anyuma namumviye ikigongwe mwiri joro uno musi ndapfa uno musi mugapfa ndiye amahera yanje baraguhenze ajya ntaribwa ndibaza ntakwishuye ushaka amahera yiwawe amahera yanje niyo shaka mviriza yonye nta kindi mviriza renda kubwira aha nkanga rero saha aya nyene n'uyu munota aya mwasa ushaka amahera nta bindi umve nta bindi Aisha jewe ariko mwaya masaha nice ni wa mama ni wamubwiye kandi giye nashika ngaho maskini wa Mungu na nibaje umutima waje uwisimba na mayi reka twe kuvuga byinshi mviriza amara yiwawe aboneka naboneka nayo mfise nga hama yavyumva tugenda kuyatora kwiwawe je na wewe kujya wazananye na nice tuzana nawe na nice si vyiza kuzuru mu muntu ariko basi ndogo mpata tayona ni hela zake basi ambwire basi ayo ndamutorera basi bihera umuntu make kuko arafise mu mugambi ubu nice wewe chambere wowe nice ndibaza ni wanyibagiye uranzi urumva uranzi guhera ku kuguru mpaka ku mushatsi uravyumva
wewe uyu munwa wiwe ushaka ndawuhindure Aisha urabyumva misi. nice Sawa mwongeze Muze sana ziba. huyu mama. na wewe none nyumviriza ufite ko umuntu utazi Aisha None, si umuntu kira muntu wese apamira ko adugira ko ijuru urabona wewe nabikubwiye hakiri kare amaboko wowe wamfashe nyiri joro bataje kuguhamba wewe kubera Aisha wamufashe uzoca uvuga ko je Aisha sindi umukobwa reka nashana iryo terabwoba Aisha sio vizuri. reka n'iryo terabwoba sha mahera yandura yama Mama, urikura kinabura mozi wowe. none mwijuru ntiyari imana Mama. reka na nabo sha Reka. ubure umuntu y'amahera yama None ko muretse kagenda uzi mwije ko ari Imana. Beni, jizimishe mama kamera zako tugendeye. reka amahera yanje Kandi zose no kundondera. Iki kuba ko sindi. nakizima namubonye Sawa. Zimisha kamera.